hamaze iminsi havugwa ibihuha ko ngo ikiza ca coronavirus coba carashitse mu Burundi. Aha bagafatira ku bantu bivuje mu bitaro Kira Hospital cy'i Bujumbura. Ibitaro rero mbere vy'akarorero bivuga ko hari ngo abantu bashikiyemwo bagwaye ico kiza. Muganga Tade Ndikumana akaba n'umushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe no gukinga ikiza ruhunyanganda sida arabibeshuza akavuga ko ico kiza kitarahonyora mu gihugu c'u Burundi. Aha mbere ahimiriza abarundi bose n'abatari abarundi baba mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bakurikize amabwirizwa y'isuku n'izindi mpanuro zitangwa n'ubushikiranganje mbere n'abandi bantu hirya no hino kugira ngo ico kiza ntigishike mu Burundi. Tade Ndikumana umushikiranganje akaba yabishikirije rero kuri iyi ndwi iheze, reka tumwumvirize. Ry'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kurwanya sida ryerekeye gukinga ikiza ca coronavirus. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 27 ntwarante 2020 ibitaro Kira vyaramenyesheje ubushikiranganje yuko hariho abantu batatu biketswe ko ikiza ca coronavirus. Uwo musi nyene hari umuntu yahamagaye abicishije ku nimero 117 yo gusaba impanuro canke yo gutabaza avuga ko yumva afise ibimenyetso vya coronavirus. Abo bantu rero bose uko ari batatu bari ku bitaro vya Kira Hospital hamwe n'uwo yatabaje yabicishije ku nimero y'ubushikiranganje 117 baciye bapimwa. Uko bari bameze rero nuku ubwa mbere yari umukenyezi w'imyaka 63 afise ubwene bw'igihugu ca Centrafrique asanzwe akora ngaha mu Burundi mwishira hamwe CRGL. Yari yavuye mu gihugu ca Centrafrique igenekerezo rya 15 ntwarante 2020 azananye n'umwana we w'umukobwa afite imyaka 23. Uwundi yari umurundi w'imyaka 30 aba mu gihugu ca Kenya akaba yari yashitse ngaha mu gihugu cacu igenekerezo rya 13 ntwarante 2020 akaba kandi nawe nyene yari yagiye kwivuza ku bitaro vya Kira Hospital. Uwundi nuwo twavuze umurundi yatelefonye abicishije ku nimero 117 nawe akaba yarasanzwe aba mu Rwanda aho arangurira imirimo yari yaje ngaha mu Burundi igenekerezo rya 12 ntwarante 2020 akaba yari yahamagaye ku telefone avuga yuko afise ibimenyetso by'ingwara ya coronavirus kandi akavuga yuko igihe ari mu Rwanda yoba yarabonanye n'umuntu batuye kwiyo ngwara. Ivyo rero tuvyumvise twaciye turungika umugwi w'umushikiranganje kugira ngo bagende gufata ibipimo by'abo bantu uko ari bane. Ibipimo byarabikozwe muri laboratoire INSP vyerekanye yuko uko abantu bane atamugera wa coronavirus bagwaye. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kurwanya sida burongeye kumenyesha abarongoye ibitaro byose byo mu gihugu yuko icuma cha PCR gipima umugera wa coronavirus gikoreshwa n'ubuhinga bwa none bitaro logiciel cabigenewe kandi yuko gushika ubu igisata cha laboratoire yo muri NSP aricyo cyonyene gifise ubwo buhinga n'ibikoresho hamwe n'abaganga babinonosoye kugira bashobore gupima. Ubushikiranganje burongeye kandi kumenyesha abarongoye ibitaro byose byo mu gihugu yuko iyo babonye umuntu biketse ko ikimenyetso ca coronavirus boca bamugumiza ngaha mu bitaro bakamushira ahantu ha wenyene hanyuma bagaheza bagatelefona mu bushikiranganje kugira ngo ababijejwe bagende gufata ibipimo. Twongeye kandi kumenyesha bene igihugu yuko aha mu Burundi ikigo ca INSP gifise ibikoresho n'abahinga babinonosoye kugira ngo dushobore gupima uwo muntu wese twiketse ko ikiza ca coronavirus. Muri ibi bihe kandi turiko turakinga kino kiza turasubiye gutera kama bene igihugu bose yuko batokurikirana ibihuha bica ku mbuga ngurukana bumenyi canke ibigo n'amaradiyo amwe yo hanze atakindi bigamije atari guca ivutu abene igihugu basanzwe batekanye. Murakoze.